mu myaka myinshi isi maze yararemwe n'Imana. Imana yaremye ivyaka, irema izuba, yaremye ukwezi, irema n'inyenyeri, irema ibikoko binini binini na bitoya, yaremye ibyatsi, irema n'ifungurwa zo kugaburira abantu ndetse n'izibikoko. Yashizeho amazi, ituremera ikirere kirimo n'akayaga keza, iraheza irema umuntu. Hari byinshi byagiye biba kuri ino si, naho Imana yaremye ari nziza, ariko byagiye byerekana neza yuko isi iriko irahindagurika. Bimwe nivyo wabonye, ibindi nivyo wabwiwe n'abakera. Hariho nibindi uheruka kumva canke gusoma. Hari biri mu rugo rwawe, aho ubaye, mu babanyi, bimeze nk'ivyaburi umuti. Ibyo byose ukabibonera mu vyaremwe, bigenda byerekana ko biriko birava ku rutonde Imana yabiremanye. Ingo nyinshi zuzuyemwe amarira, agahinda n'ibibazo bisa n'ivyaburi umuti. Ivyaha navyo bimaze kurenga urugero, ku buryo byinshi byaburiwe amazina, kandi byinshi kabikorwa n'abantu bavuga ko basenga Imana. Warabonye igwirirana ry'amadini afise bibiri yimwe, Imana imwe, Yesu umwe, ijuru rimwe, mpemu yera imwe, ariko ayo madini ntahuze. Imibiri y'abantu nayo muri no misi irarushe. Abantu nababonye bamwe bavuga ko baremwe nabi n'Imana, bagiraje kuyikosora mu gushiraho ibindi bintu. Harabongeye ko hari nabagabanije ko indwara nazo zononye imibiri y'abantu benshi. Hari indwara z'ubwonko, indwara z'ibibyimba ico bitwa kanseri, hari indwara z'urukoba, indwara z'umushishito, hari izindi indwara z'amara n'izindi ndwara zitandukanye ziri ku isi. Abafise imivyibuho y'ikirenga, abafise indwara zo guhangayika ico bitwa stress, ndetse imivurungano nayo mu bihugu irabiciye biracitse. Amanama yirwara korana ku isi, ariko amahoro yabuze ku isi. Rero mwene data uri kuradukurikirana, ibyo byose birerekana yuko isaha ivuye ari habi, ahigeze ni habi, ndetse nahigiye ni habi. Isi maze guhema umuvumo w'icaha. Muri kino gihe cacu hakaba ariho imyuzure, ico ni cambere tugiye kubabwira. Iyi myuzure rero ikaba imaze kwibonekeza mu bihugu byinshi byo ku migabane itandukanye y'ino si, haba muri Afrika, haba mu Burundi bw'iwacu, haba no mu bihugu bya Amerika, Aziya, mu bihugu bitandukanye biri ku isi. Aho mukwereje gukurikirana no mu gihugu cacu rimwe na rimwe imisozi irahomogwa n'imvura, amazi agatwara ibisagara bitandukanye. Rero mu gihugu c'Ubuyapani mu mwaka wa 2013 habayeho umwuzure, amazi yaratwaye ibintu n'ibintu, atwara abantu benshi. Ikiyaga carabanje gisubira inyuma, abantu bibaza yuko babura ibigira bibe, bibaza bimwe n'ibindi, ariko amazi yaragarutse atwara abantu n'ibintu, abomora amazu, abantu barapfa ibihumbi byinshi. Ibyo byarabaye, abantu benshi birabakangura, abandi nabo ntibamenye ibyo ari byo, abandi bakabura uko babisigura. Muri Thailand naho habaye imyuzure, amazi ameze nkayo yabaye mu gihugu c'Ubuyapani nkuko muri ko murabibona. Aha naho tsunami ikaba yagerageje guhitana abantu bagera ku bihumbi 250 ku munsi umwe, ku buryo ayo mazi yarafise umuvuduko ukabije cyane, ku buryo mu minota 75 gusa ayo mazi yagenda ibirometero 600. Rero namwe muri ko murumva ko bwa bushobozi bw'Imana bwarimbuye isi ya mbere yo kuri no wabirimbuje amazi. Ubwo bushobozi buri ko buragerageza kurimbura abantu n'ibintu, bitewe nuko ku bantu basoma igitabo citwa Last Day Events kikaba cerekana yuko bitewe nuko ibyaha byagwiriranye mu isi, hari ibisagara bimwe bisigaye bikora ibyaha byinshi. Ibyo ng'Imana ngo umujinya w'Imana ukaburiko uratibuka kuri ibyo bisagara, Imana ikemera ikabikurako amaboko, ibintu byinshi bikiyadukiza bigahitana abantu n'ibintu, amazi akuzura, abantu bakibaza icabiteye bakakibura.